amwe mu makuru abatari bake yabababaje cacana abakunzi b'iguca c'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusangi nuko Radio Buja FM ishami ry'Igitega no kuvuga antenne y'Igitega iradio itari bwatangure gusamirana muri rusangi uretse ko hari haheze indwi nka zitatu canke zirengaho gato canke ziburaho gato iyo radio isa nirikira testinga isa nirikira gerageza iragerageza ko izokora neza kuko yarigize iminsi iri kiremeta nubwo atabiganiro rimaze gutangura kuvuza abatari bake bari bamaze gutangura kuyigerageza kuyumviriza uretse ko ayakunda guca ko imiziki igitandukanye ibiganiro bitari bwatangure gusamirana ukuri kwamye nuko rero ni Radio Buja FM yari imaze gushinga antenne ya Igitega aho rero ndetse binavugwa ko iyo radio yari imaze kubaka studio nziza cyane wanashaka studio y'Igitega yari yubatse neza cyane gusumba na studio y'Ibujumbura bivugwa ko yari yo studio ya mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yubatse ku rwego mpuzamakungu kandi ku rwego rwa none rugezweho nuko rero studio y'Igitega itariki imwe ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 yarashoye gusha yose irasha iratokombera nkuko abakunzi ba Sunny Stars TV mwabonye twaberetse video y'ukuntu just bisa n'ivyari bitanguye twaberetse bisa n'ivyari bitanguye tubereka bisa bariko batanguye kuza gutabara kizimya mwoto yatanguye kiraza tubereka iri kirazimya ndetse tubereka vyose ukuntu vyagenze muri rusangi ibice 80% cyangwa 85% vy'ukuntu Radio Buja FM antenne Gitega yahiye ndetse n'ukuntu yazimijwe ariko atakintu bashoboye gutabara mu bintu vyose vyari muri studio nuko abatari bake n'ubu ntibaramenya imvo yatumye iyo radio isha ndetse n'uwayituriye muri kino kiganiro rero twashimye kumbure kugaruka ku matohoza twakoze nka Sunny Stars TV twashimye kugaruka kucatumye Radio Buja FM antenne Gitega isha ndetse n'uwayituriye n'ukuntu vyagenze kugira ngo iyo radio ishobore gusha nuko rero nayo matohoza twabakoreye twashaka kubashikiriza abarundi bose muri rusangi kandi twashaka gushikiriza n'abakurikirana Sunny Stars TV nuko rero nkuko nabikubwiye hari tariki imwe umwaka ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 hari mu masaha ya kare kuko hari mu masaa 4 ashira saa 5 niho rero twatangura kubona umwotsi umwotsi mwinshi cyane uduga aho hari hasanzwe hari icyicaro cha Radio Buja FM antenne y'Igitega nuko rero turanyarukiraho kuraba ukuntu vyifashe no kuraba ibiriko biraba koko dusanga Radio Buja FM yamaze gufatwa n'umuriro wataka indani muri studio aho rero nariko ndabikubwira ko tugiye kukubwira uwaturiye Radio Buja FM n'icatumye ayiturira ni muri kino kiganiro rero twabateguriye ni muri no matohoza ni muri no sesangura twabateguriye kuko abatari bake ntibarashobora kumenya ninde yaturiye Radio Buja FM ninde ni giki cyabitumye ayiturira kubera iki Radio Buja FM yahiye kandi yari ikiri nshasha nakubwiye ko studio yubatswe nta kwezi kwari bwahere neza ariko kandi hari haheze iminsi itari mike studio yubatswe nanakubwiye yuko ari studio ya mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bari bamaze kwibona bari bavuga ati niyo studio ya mbere yubatswe ku rwego
kabisa rugezweho kandi yubatswe neza cyane biboneka ko iyo studio y'Igitega yari irusha ubwiza ndetse n'ubuhinga yari yubatswemwo studio ya Buja FM y'Ibujumbura ari nayo yaje ikomokako. Aha, abatari bake rero baragiye baribaza kubera iki studio ya Radio Buja FM y'Igitega ihiye, kubera iki ihiye itaravuga, kubera iki kabisa. Nuko haragiye haravugwa amajambo menshi umuntu ato kwirwa rasubiramwo, abatari bake bagenda baranavuga ngo Gitega abantu baho ntiboroshe, Gitega murabakiriye, Gitega nyene baravuga amajambo menshi biboneka ko bamwe batwawe n'agashavu, abandi babihisiguro zindi zigiye zitandukanye, abandi babifata gutya, abandi babifata kuriya. Nuko rero icatumye n'uwaturiye Radio Buja FM y'Igitega, nuko rero nkuko nari nabikubwiye yari kirubakwa, nubwo nakubwiye ko ibijanye na izorema ya studio byari bisa n'ivyarangiye, amadeko atandukanye, ngira ngo mwarabonye yuko twaberetse logo imeze neza cyane yari kuri mur ya Radio Buja FM, ndetse tunabereka n'ibitari bike, tubereka amamashini yahiriyemwo, tubereka byose vya radio byinshi bisa n'ivyahiri, bisa ni donc bisigarira vyavyo twarabiberetse, tubereka ko byari ibintu bibabaje. Nuko rero icatumye n'uwaturiye Radio Buja FM, uwaturiye rero Radio Buja FM y'Igitega no mufundi ariko arateranya imeza, izoja ko ibindi bikoresho, imeza izoja ko ama microphone, imeza bazokwakirira ko aba invité, abatumire baje kuremesha ibiganiro. Niwe rero yaturiye Radio Buja FM. Ukuntu rero vyagenze yaragerageje kubisigura mu majambo make, uretse ko atemeye kuvugira kuri microphone za Sunny Stars TV. Nuko rero ngo yariko arasudira, hama rero aho yariko arasudirira nakubwiye ko hari indani muri studio, iyo studio rero ikaba yari izorema yayo yari yaraheze. Izorema yayo rero bakaba bari bashize utumuse tumeze neza cyane, bakase neza twishi kandi cyane, ngira ngo muriko murabona ibisigarira by'izo munsi bari bazishize rero kuri mur, no kuvuga mur ya studio yariko amamuse hose. Rero bariko barasudira, nuko umucanwa warahejeje uraduka uvuye muri utumwe nico bita posta sude, kubera ko nakubwiye ko bariko barasudira, uraheza rero uca ufata mid iriko amamuse, no kuvuga amamatera bagiye barakatagura bagize izorema. Uhejeje rero kuyafata, murazi yuko matera ni ikintu ca mbere kinyaruka kwaka kandi cyaka gose ku muvuduko udasanzwe. Yaragerageje rero nkuko yabitubwiye, aragerageza kuzimya ariko biramuta kuwa amazi. Nuko rero ngo acarakoma induru yiruka. Umujournaliste rero yaragize iminsi ariko arakora kuri Buja FM y'Igitega. Nakubwiye ko yarigize iminsi samirana, kandi yasamiranya imiziki gusa, batari bwatangure kwemeta ibiganiro bigiye bitandukanye. Nawe rero acaragerageza arahamagara kizimyamwoto rero yarahejeje iraza, irashika ariko yashitse isanga taco igikiza kubijanye n'ibikoresho, ndetse kubijanye na studio ya Buja FM bari bamaze kusana bariko baruzuza. Ndakubwira ko ibice 90 ngira ngo hafi na 5% vyuko studio ya Buja FM yari kuba imeze vyari bisa n'ivyarangiye. Bariko baragerageza kuguheraheza ibijanye n'imeza, n'ibijanye n'intebe zizokwicagwako n'abatumire ndetse n'abamenyesha makuru bazoba bariko bararemesha ibiganiro. Nuko rero kizimyamwoto imaze gushika, yasanze akaba kabaye ibikoresho vyose Buja FM yari imaze gushikana muri studio. Turavuga ama machine, turavuga
donc vyose kuko nibaza kuca wumva radio imaze gutangura kuvuga ko ibitari bike kabisa biba vyamaze gushika. Nuko rero byose byarahejeje bihiramwo. Ikintu kizimyamwoto yashoboye kurokora ni inyubako yarimwo Buja FM, kuko icononekaye ni studio gusa. Icononekaye ni studio gusa. Studio yonyene niyo yononekaye, n'ivyarimwo muri studio nta cyashoboye kurokoka, ariko inyubako muri rusange ntiyononekaye cyane uretse studio. Nuko kindi kintu gishobora kuba carononekaye ariko atari cyane ni umumenyesha makuru wa Buja FM yarahari, kuko yaragize igikomere, yarahiye ko kuboko, ariko bitari vya cane hama yongerera babagurika kubera ko yaragerageje kuraba ko yokiza bimwe mu bikoresho vyari biri muri studio, ariko ntivyamukundira. Umwanya wumaze, ariko aragerageza guhamagara kizimyamwoto kugira ngo ize itabare ntagire ibindi vyononekara muri iyo nyubako. Abatari bake bazi nko kuri etage kwa Kocha, isanzwe irimwo amafarmasi, isanzwe ikoreramwo Canal Plus, isanzwe hari na bureau ya radio Isanganiro, isanzwe kandi hari na alimentation nini ya cane y'uwo muntu yitwa Kocha, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bikorerwaho aho muri iyo etage nini iyo witwa Kocha. Nuko rero bakunzi ba Sunny Stars TV, dufadikanye guhoza cane vyimva mutima ubuyobozi bwa Buja FM ataco itari yakoze kugira ngo yegere abene gihugu bo muri capitale politique ndetse n'abarundi bose muri rusangi, ariko birangira igikorwa gize impanuka, giciriwe hagati n'impanuka. Hama kandi ariko twizere ko Imana izobafasha umugambi bari batunganije wo kuzana ishami rya Buja FM Igitega bazobandanya kandi bikagenda neza, Imana ikabaje imbere. Nka Sunny Stars TV turabihanganishije, ariko katwihanganishije n'abarundi muri rusangi, kuko n'uruhombo rudasanzwe ku Burundi n'abarundi, na cecane kubakunda iterambere ry'intara ya Gitega, iterambere rya capitale politique, iterambere ry'igihugu muri rusangi.